Mwiriwe neza bakundwa bene data n'inshuti muri ngaha muri Buga Colombia. Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana no kuyaga ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Nicyo gituma ngomba gusoma mu gitabo cy'Itanguriro ikigabane cya mbere guhera ku murongo w'icenda kugeza ku wa 12. Aho haratubwira hati, Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke biba kuno. Maze imusozi Imana ihita isi, ikoraniro ry'amazi naryo igita ibiyaga. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti sinimere ivyatsi n'ibimera byose vyama utubuto n'ibiti vyama ivyamwa ivyamwa vyavyo uko amoko yavyo ari, birimwo imbuto zavyo ku isi biba kuno. Nuko isi imera ivyatsi n'ibimera byose vyama utubuto uko amoko yavyo ari, n'ibiti vyamwa ivyamwa birimwo imbuto zavyo uko amoko yavyo ari. Nuko Imana ibona ko ari vyiza. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatatu. Ese Imana yoha umugisha ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo kandi ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni igiti cyose cama uko ubwoko bwaco buri, ni ukuvuga nk'uko kameremere kaco kari. Imana urutonde nyene yakoresheje mu gushiraho ibiti n'ibitegwa, urutonde yakoresheje mu gushiraho ibimera byose ivy'Imana yaremye, ni narwo urutonde nyene yakoresheje mu gushiraho ikiremwa muntu. Kandi nico gituma Kristo akoresha amajambo y'Imana nuko akatubwira ku bijanye n'ikiremwa muntu, ariwe muntu agereranywa n'ibiti. Kandi muri ubwo buryo araheza akatuzanira inyigisho zikomeye cyane twebwe twese. N'umwanditsi wa Zaburi yarakoresheje imigani canke umugani, nuko araheza agereranya ibiremwa abantu n'ibiti. N'ishengero rya Yesu Kristo yarigereranije n'ibiti. Nuko rero muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere ukabandanya haravuga hati, hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyavyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma. Ico azokora cyose kizomuberako. Ngaha turahabona ishusho isesuye yerekana ishengero rya Yesu Kristo, ikerekana na buri wugize ishengero rya Yesu Kristo, kuko uyu avuga yuko umugororotsi ari nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyume, kandi cazokora cyose kizomuberako. Uko niko bimeze ku ishengero rya Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera, kandi uko niko binameze kuri buri muntu yizeye Kristo nk'umucunguzi wiwe, akaba yarogeje ibyaha vyiwe mu maraso ya
Kristo akaba yararonse mpwemu wiwe yera, kuko we yaravuze ariko aravuga ku munsi wa nyuma kandi uruta iyindi mu minsi mikuru ati nimba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Kandi ivyo yabivuze kuri mpwemu uwo abamwizera bagira bahabwe. Yaranavuze ati unyizera nk'uko ivyanditswe bivuga, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe. Nukuvuga ziva mu nda yiwe. Iyo ariko aramenyekanisha mpwemu yera bagira bahabwe. Nuko rero aba bantu bari kumwe n'amazi mazima, bari kumwe n'imigezi y'amazi, kandi bama ivyamwa mu gihe cyabo biciye mu kugaragara kwa mpwemu w'Imana. Kandi ibibabi vyabo ntivyigera vyuma, kandi ivyo bakora vyose bizobaberako. Nuko rero turashobora kubona ingene mu biti Imana yagereranije ishengero ryayo n'ibiti, kandi yanabigereranije n'abatoranijwe bose, kandi abatoranijwe yanabagereranije n'ingano zibibwe mu murima. Kandi abana b'umubi nabo Imana yabagereranije n'ugwamfu. Kandi Imana yavuze yuko ku munsi w'iherezo canke mu gihe ca nyuma canke ku muhero w'isi arico gihe kiberamo isarura. Yavuze ko umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe kubera iki? Kugira ngo bakore isarura. Nuko rero kandi Kristo yari yaravuze ati iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma uko kari konyene. Uko niko Kristo yabivuze muri Yohana ikigabane cya 12 umurongo wa 24. Kristo kubera ko yari agatete k'ingano, ni murabe ingene yigereranya n'agatete k'ingano. Nuko rero Kristo nk'agatete k'ingano iyo kataza kugwa mu ivu ngo gapfe, yari kuguma ari wenyene, kuko we wenyene niwe yari gushobora kubaho ibihe bidashira, kuko nta cyaha yari afise kandi umubiri yari afise. Ntiwari waje biciye mu guhura k'umugabo n'umugore, ariko wari wabonetse biciye mu kuremwa n'Imana, kandi nta cyaha yari afise. Nico gituma yashobora kuvuga ati nta numwe ashobora kunyaka ubugingo ndaburekura ku bwanje, kandi ifise n'ubushobozi bwo kubwisubiza. Nuko rero Kristo yadafira ku musaraba i Karuvariyo, nta kiremwa na kimwe cyari gushobora kubaho ibihe bidashira. Abantu bose bari gufa. Kandi umunsi aho Yesu yapfira ku musaraba i Karuvariyo niwo munsi aho ubwoko bw'ibiremwa abantu bari guhamagagwa mu rubanza, bagacibwa urubanza, bagatsindwa, nuko bakarandugwa kubera icyaha. Ariko Kristo yishyize ku ibyaha byacu, nuko yigira icyaha ku bwacu. Kandi nicyo gituma ku musozi wa Erayoni yariko arabira uguya, kandi uguya gwiwe gwaza nk'amama manini y'amaraso, kuko wewe amaze kuvuga ati iki gikombe nikindengane asangwa vyoshoboka. Ariko kubera ko yabonye ko bitashoboka, yarahejeje aravuga ati ariko bibe nk'uko ugomba. Nuko rero yaremeye yishira ko ibyaha byacu, yigira umunyavyaha, yigira igicumuro kubw'ibyaha byacu, yishira ko ibyaha byacu, nuko yigira nkatwe kugira ngo bikunde atugire nkawe. Nukuvuga kugira ngo atugire abatagira icyaha, we yigize icyaha yishira ku ibyaha byacu. Kandi kubera ko ingero y'icyaha ari urupfu, aho rero umubiri wiwe ufadika yawugize uwupfa. Nico gituma bamugize imbohe, bakamucira urubanza, bakamutsindisha, hama bakamwica kubera ibyaha byacu. Nuko rero Kristo amaze gupfa yarazutse ku munsi ugira gatatu, mu gihe cy'umuteramyi wa kane, ku munsi w'indwi, umunsi w'Imana, umunsi wa mbere w'indwi, kandi guhera ngaho ukabandanya. Yagumye ari ku ntebe y'Imana mu ijuru, amaze kumara ngaha ku isi iminsi 40 yazutse, ariko mwe n'abera bari bazukanye nawe.
aribo ibyaha byabo byari bitwikiriwe n'amaraso ya bya bikoko. Ariko igihe Kristo yapfa agasesa amaraso yiwe, amaraso ya Kristo yarahanaguye n'ibyaha bya Aburahamu na Isaka na Yakobo, n'ibyaha bya ba bantu bose bari barabayeho mu gihe cyaheze, ndetse n'ibyaha bya Adamu nabyo. Nuko rero barahejeje bashobora kuzuka, kuko abo nibo barabatoranijwe, intore z'Imana zo mu isezerano rya kera. Nuko rero turashobora kubona yuko amaze kuduga mu ijuru, we yagumye ari mu ngoro yo mu ijuru, ariko aravugira buri muntu wese afise izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Abo bantu bagereranywa n'ingano, banagereranywa no mu biti, bagereranywa gutyo mu bimenyetso bitandukanye byiza iby'Imana yashyize mu ijambo ryayo. Nuko rero kubera ko tugereranywa n'ingano, dushushanyijwe, tugereranywa n'ibitegwa hamwe n'ibiti vyama ivyamwa nk'uko ubwoko bwavyo buri. Kandi kubera ko Kristo ari agatete k'ingano kabibwe mu ivu, natwe turi uruvyaro, urubuto rwa Kristo. Muri twebwe turimwo urwo rubuto, kandi icyo nicyo gituma Kristo amaze gupfa akazuka akaduga mu ijuru. Turabona yuko ku munsi wa Pentekoti havutse igitegwa cy'ingano, kubera urutete rw'ingano rwari rwarabibwe mu ivu umwami wacu Yesu Kristo, umwana w'Imana. Icyo gitegwa cyameze kubera iki? Kugira ngo biciye muri icyo gitegwa haze hagaragare abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bagaragarire ngaha ku mubumbe w'isi, kugira ngo muri icyo gitegwa cy'ingano habemwo abo bose ari uruvyaro cyangwa urubuto rw'Imana, uruvyaro rwa Yesu Kristo. Kandi we yaravuze ati, ariko iyo agatete k'ingano kaguye mu ivu kagapfa, gahunda impeke nyinshi. Nuko rero wowe ubonye agatete k'ingano kabibwe mu ivu, nuko hakamera igitegwa, ni ikihe cyamwa wowe witega yuko uzobona kuri icyo gitegwa cy'ingano? Uzohabona intete nyinshi z'ingano, arizo zimaze kwera zirimbugwa. Nuko wowe aho ntuba ugifise agatete kamwe k'ingano, ariko uba ufise intete nyinshi z'ingano zavuye muri ka gatete kamwe kabibwa mu ivu. Nuko rero Imana yashize ngaha ku isi agatete k'ingano, Yesu Kristo umwana w'Imana. Kubera iki? Kugira ngo habe ukugwira kw'ako gatete k'ingano, kavemwo amamiliyoni y'intete z'ingano, amamiliyoni y'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero murabona uruvyaro rw'Imana ni abana b'Imana, kandi biciye muri Yesu Kristo uruvyaro rw'Imana rwabibwe mu ivu. Turabona yuko haheza hagakomoka abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nico gituma iyo twumvise ukuvugwa k'ubutumwa bwiza, tukizera Kristo nk'umucunguzi wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukakira mpwemu wiwe yera, aho twavukiye mu gitegwa cy'ingano, aho twarashamitse kuri icyo gitegwa cy'ingano, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi igitabo cy'ubugingo nikaye y'icyo gitegwa cy'ingano. Imana uhereye imbere y'ukuremwa kw'isi irazi intete z'ingano. Icyo gitegwa cy'ingano kizokwamako arizo zizoba zivuye mu rutete rw'ingano rwa mbere, ariko Yesu Kristo rwabibwe mu ivu. Nuko rero icyo gitegwa cy'ingano ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo kizokwamako ivyamwa vyinshi, kandi ishengero ryiwe ni Yesu Kristo wenyene ubwiwe.
ameze nk'ishengero ryiwe. Nicyo gituma ishengero ryiwe ari umubiri wiwe w'ibanga w'abizera, kandi nicyo gituma ukugwira kwa Kristo, ukurondoka kwiwe kuba biciye mu ishengero ryiwe. Mu ishengero ryiwe niho hazobonekera abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Mu ishengero ryiwe niho hazobonekera ingano, niho hazobonekera urugano ruriko rurakura mu gihe uja mu kindi. Nuko rero mu bihe byarenganye ntibyaboneka ko yari ingano, ariko abizera bo mu bihe byarenganye zari ingano zizogaragara muri kazoza. Ni nk'uko ku gitegwa cy'ingano uko kiba kiriko kirakura, kuko kitaba kiratangura kwama ivyamwa, ico gitegwa cy'ingano kiba kirimwo ubuzima bw'agatete k'urugano kabibwe mu ivu. Nuko rero intambuko zitandukanye z'ico gitegwa c'ingano kiba citwa igitegwa c'ingano. Nuko rero mw'ishengero abo mw'izo ntambuko zitandukanye z'umutumba w'urugano, abo n'ingano zari kuzogaragara. Ariko ku munsi w'iherezo ishengero ryari kuzokwamako intete z'ingano abana b'Imana ari bo bari kuzokwera bagakomera ku munsi w'iherezo. Nuko bakimbugwa. Kugira ngo bakomere izo ntete zikomere, bisabwa yuko baba bari imbere y'izuba, imbere y'ukugaragara k'umwana w'umuntu, imbere y'ukugaragara kwa Kristo mu kuza kwe kwa kabiri, kugira ngo bakomere bere, nuko bahindurwe, baheze bimbugwe, bajanwe mu nzu ya Data wacu wo mw'ijuru, mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Dutegerezwa gukomera kwera mu mwuzuro kugira ngo turonke imibiri yacu ihoraho, nuko gutyo tujanwe mu nzu ya Data wacu wo mw'ijuru. Nuko rero muri iki gihe nk'abantu ku giti cyacu dutegerezwa kwera gukomera, nk'uko n'igihe ishengero ry'umwami Yesu Kristo ariryo riri mu gihe cy'ingano, naryo ritegerezwa gukomera kwera. Nuko rero riguma ririko rirera rikomera uko izuba ry'ubugororotsi riguma ririko riraryakira, hamwe n'imishwarara yaryo y'umuco w'ubutumwa bwiza buhoraho, aribwo bwigishirizwa buvugirwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi buvugirwa no mu kiringo cy'ubwami, niho havugirwa ubwo butumwa bwiza bw'ubwami. Nuko rero ku munsi w'iherezo murabona isarura rikomeye rigaragarira mu buryo butandukanye, nk'akarorero mu muhamagaro no mu kwegeranywa kw'abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo, bariko barahamagagwa begeranywa bashyirwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Iryo ni isarura. Ariko igihe tuzoba twamaze guhindurwa, nuko tukajanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, uko nako nyene ni ukugaragara kw'isarura igihe tuzoba twajanywe mu nzu ya Data wacu wo mw'ijuru. Nuko rero buri giti kiriko kirama uko ubwoko bwacyo buri mu buryo bufatika. Ivyo turabona muri ivyo turabona yuko urubuto rw'ingano rubibwa ariko rumera nk'igitegwa, kandi iyo gwamye ivyamwa ico gwama n'intete nyinshi z'ingano zifise ishusho n'akameremere vy'urubuto rwabibwe mw'ivu, kandi n'ibiti vy'imyembe canke ibindi biti kanaka vyamako ivyamwa. Iyo urubuto rwavyo rutewe, mbega gwama iki? Gwama ibihwanye n'urubuto ruba ruri muri ico gitegwa. Ico giti cama imyembe nk'uko mwebwe muyita, kandi kikama 100 canke ibihumbi muri buri mwanya w'isarura. Uko niko bimeze no kw'ishengero rya Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera, niko bigenda mu gihe uja mu kindi. Muri buri gihe cy'isarura iryo shengero ryama amamiliyoni y'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero
igihe cy'isarura ni iki gihe cy'iherezo cya nyuma, kandi muri kino gihe cya nyuma niho hegeranywa abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abari muri paradizo kubera ko imibiri yabo ifadika yapfuye. Hamwe na twebwe turiho turi bazima, natwe turegeranywa, turakoranirizwa hamwe, tugategurwa kugira ngo duhindurwe. Kandi abapfiriye muri Kristo nibazukira mu mibiri ihoraho, natwe tuzohindurwa, kandi twese tuzoheza turonke ishusho na kameremere vya Yesu Kristo. Aho hazoba hashikijwe mu mwuzuro rya jambo rya Kristo, aho yavuga ati ariko agatete k'ingano kaguye mu ivu kagapfa gahunda impeke nyinshi, no kuvuga intete nyinshi z'ingano zifite ishusho na kameremere vy'umukundo wacu mwami Yesu Kristo, ariko gatete k'ingano kabibwe mu ivu. No kuvuga yuko ku munsi w'iherezo hazoba amamiliyoni y'ibiremwa abantu bazozukira mu mibiri ihoraho, abona bizera Kristo bo mu bihe byarenganye. Kandi hazoba n'igitigiri cy'Imana izoba ifise kuri iyi si cy'abazoba bariho ari bazima. Ntituzi icyo gitigiri abakigize uko bangana, ariko icyo gitigiri kizokuzura kuri uyu munsi w'iherezo, cyuzuzwe n'umuhamagaro wo Kristo ariko arakorera muri kino gihe cy'iherezo, umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba. Kandi nitwamara guhindurwa, ari byo bizoba abapfiriye muri Kristo bamaze kuzuka, twese tuzoheza turonke imibiri ihoraho ifise ishusho na kameremere vy'umukundo wacu mwami Yesu Kristo. Kubera iki? Kuko buri giti kiriko kirama nk'uko ubwoko bwacyo buri. Ivyo vyatumye Yesu Kristo igiti cy'ubugingo cyama ibiremwa abantu bafise ubugingo budashira, kuko we ni igiti cy'ubugingo. Kandi we yaratwihaye ngo tumujye. Yaravuze ati utarya umubiri wanje ngo anywe n'amaraso yanje nta bugingo yogira muri we. Kandi we kubari kuzojya umubiri wiwe bakanywa n'amaraso yiwe, kandi ivyo si ukunywa mu buryo bufadika amaraso yiwe cyangwa kujya mu buryo bufadika umubiri wiwe. Kuri abo turabona ko abavuga ko avuga yuko azozura bazoba baragiye muri abo. Arabivugira mu kigabane cya gatandatu mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, umurongo wa 53 kabandanya, umurongo wa 52. Reka turabe n'igihe bamubaza, haravuga ati abayuda batana kw'ibirake batuyu ashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo tuwujye? Kuko murabona Yesu yavuga yuko atanga umubiri wiwe bakawujya. Yesu arababwira ati nukuri ndababwire, nimutajya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe amaraso yiwe, nta bugingo mwogira muri mwebwe. Ujya umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Igihe twakira Kristo nk'umucunguzi wacu, tukakira ikimazi ciwe cyo mu kuza kwe kwa mbere, mu kumwakira nk'umwagazi w'intama w'Imana mu kuza kwe kwa mbere, igihe yapfira ku musaraba i Karuvariyo hagapfira umubiri w'ufadika agasesa amaraso yiwe, igihe twamwakira gutyo tukakira umucunguzi wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso yiwe, nuko amaraso yiwe agasigwa mu bugingo bwacu. Gutyo tuba turiko turajya umubiri wiwe, kandi tuba turiko turanywa amaraso yiwe. Ni nk'uko bwoko bw'Abaheburayo babikora ku munsi canke mw'ijoro, nk'uko babikoze ku munsi canke mw'ijoro, aho bwagira buce basohoka bidegembya hariya muri Egiputa. Umwagazi w'intama wa Pasika watanzwe nk'ikimazi ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa Abibu, kandi mu nyuma uwo mwagazi warokejwe, mu nyuma bawujya mw'ijoro. Muri iryo joro, kuko iminsi itangura ku mugoroba ikanarangira ku mugoroba nyene, ku mugoroba w'umunsi ugira 14, turabona yuko umwagazi w'intama wabazwe utangwa nk'ikimazi
urotswa nuko amaraso asizwe ku bishimajyango no ku rwinjiriro rw'amazu. Mu nyuma uwo mwagazi wa Pasika ushigwa mu mazu nuko bawujya wokeje mu ijoro. Aho bo barinzwe bari mu mutekano, urupfu ntigwari kwinjira muri izo nzu. Ni nkuko kandi urupfu rwo mu buryo bw'impwemu rudashobora kwinjira mu mazu, rudashobora kwinjira mu bantu bafise Kristo umwagazi w'intama imbere muri bo, umwagazi w'intama wa Pasika, nuko bakaba bariko barajya umwagazi w'intama wa Pasika Kristo imbere muri bo, kuko bariko barajya ijambo ryiwe. Kandi amaraso y'uwo mwagazi, amaraso yiwe akaba asizwe ku miryango, ku rwinjiriro no ku bishimajyango vy'imitima yacu. Aho urupfu rwo mu buryo bw'impwemu ntirushobora kwinjira muri izo nzu, kuko aho hari ubugingo budashira. Nuko rero murabona ingene muri Egiputa urupfu rwariko rurahonya abana b'imfura, uhereye ku mwana w'imfura wa Farawo kugeza no ku mwana w'imfura w'ibikoko, umwana w'imfura w'abashumba, abaja, abagurano, umwana w'imfura w'abantu bose. Ariko mu nzu zari zisizwe ko amaraso umwagazi w'intama ari imbere muri izo nzu, ho hari ubuzima. Urupfu ntigwashobora kwinjira muri izo nzu. Kandi uko ariko vyagumye biriko biragenda mu gihe uja mu kindi. Abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ababa bafise Kristo umwagazi w'intama wa Pasika imbere muri bo, kandi amaraso yiwe asizwe ku mitima yabo, urupfu rwo mu buryo bw'impwemu ntigwashoboye kwinjira muri bo. Kandi ishengero ry'Umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera naryo rifise Kristo imbere muri ryo n'amaraso yiwe asizwe imbere muri ryo. Nuko rero urupfu rwo mu buryo bw'impwemu ntirushobora kwinjira ngaho mu nzu y'Imana, ryo shengero ryayo, ariryo mu gihe uja mu kindi ryagumye ririko riraca mu ntambuko zitandukanye. Ubu naho mu gihe cy'ibihe rikomeza imfuruka, ishengero rya Yesu Kristo ryisanze mu ntambuko y'ubwiza cyane gusumba izindi ntambuko zose, aho mu mwanya uwo ari wo wose abatoranijwe b'Imana bagiye bazozuka, natwe bariho turi bazima tuzohindurwa, kuko Kristo yagumye ariko ararondoka, ariko aragwira avyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nk'uko se w'umuryango, umugabo nyene n'umuryango biciye mu mugore wiwe arondoka, akagwira akavyara ibiremwa abantu benshi. Ubu naho Kristo yagumye ariko ararondoka avyara abana benshi b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi icyo nicyo gituma Kristo ari we se w'uwo muryango wo mu buryo bw'impwemu, kuko we ari Adamu wa kabiri. Nuko murabona, nk'uko twaje nk'abakomoka muri Adamu wa mbere biciye mu kuvuka gusanzwe kwabaye biciye mu bavyeyi bacu bo ku isi, ubu naho biciye mu kuvuka gushasha, kuvuka ubugira kabiri, twavutse nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, tuvuka biciye muri Adamu wa kabiri, umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Kandi kugeza ubu imibiri yacu ya Teofaniya yaramaze kuvuka, kandi ku munsi w'iherezo naho ariho mu kimpombo kigira indwi hazovuka umubiri uhoraho uwo Kristo yasezeranirije umwe wese wo muri mwebwe, nanje nyene yarawunsezeranirije. Uwo mubiri uzoboneka gute? Uzoboneka uvuye mu kuremwa n'Imana. Kristo azoremera bapfuye bamwizeye umubiri uhoraho, natwe bariho turi bazima azoduhindura, nuko gutyo aduhe umubiri uhoraho uwo yasezeranije, kandi twese tuzoheza turonke ishusho na kameremere by'umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Kuko agatete k'ingano Kristo umwana w'umuntu, agatete kaguye mu ivu kagapfa, vyabaye kubera iki? Vyabaye kugira ngo kagwire. Kandi we mu kugwira kwiwe, mu kurondoka kwiwe, avyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise imibiri ya Teofaniya ihoraho. Kandi ku munsi w'iherezo naho bazobara abana baronse imibiri ifadika ihoraho nayo nyene. Ariko kintu cyose kiba mu mwanya wacu cyagenewe kuberamo. Ubwa mbere umubiri wa Teofaniya niwo uboneka ari wo wagumye uri kuraronkwa n'uruvyaro rwose rw'Imana, abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana.
uruvyaro rw'Imana, urubuto rw'Imana n'ubugingo bwacu. Nuko rero murabona ingene ku munsi w'iherezo uruvyaro rwose rw'Imana rwo banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa bakaba barabaye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nihakwira hakinjira kugeza ku wanyuma mu batoranijwe n'Imana, mbega hazoba iki? Ubwo ruvyaro rwose ruzoheza ruronka imibiri yabo ya teofaniya, hazoba hasigaye gusa ko baronka umubiri ufatika uhawe ubwiza uhoraho, ari wo mubiri tuzoronka muri kino gihe cy'iherezo. Ni murabe icyo Kristo avuga, aravuga ati ujya umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo, kuko umubiri wanje ari icyo kurya cy'ukuri n'amaraso yanje ari icyo kunywa cy'ukuri. Ujya umubiri wanje akanywa amaraso yanje aguma muri jewe, nanje nkaguma muri we, nk'uko data w'ubugingo yantumye nanje ndiho ku bwa data, ni kunjya nawe azobaho ku bwanje. Uwo ni wo mutsima wamanutse uvuye mu ijuru, si nk'uwo ba sogokuruza banyu bariye ariko bagapfa. Ujya uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira. Nuko rero murabona iri banga rya Kristo ari we giti cy'ubugingo, kandi ni nawe gatete k'ingano karimo ubugingo budashira ariko kabibwe mu ivu, kugira ngo kagwire kavyare abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero mbega agatete k'ingano kamira ivyamwa hehe? Ku gitegwa. Iyo ako gatete k'ingano gahindutse igitegwa cy'ingano, aho karaheza kakama ivyamwa, kandi icyo gitegwa cy'ingano ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nicyo gituma kandi anavuga, ariko aravuga, ariko arivuga nk'umuzabibu w'ukuri. Aravuga ati ni jewe umuzabibu w'ukuri, namwe muri amashami, ni ukuvuga amashami. Kandi aranavuga ati mutamfise ntacyo mwoshobora gukora. Ni nk'uko amashami atari ku mutumba w'igiti canke atari ku giti aricyo gitegwa, igitegwa cy'umuzabibu, ayo mashami ntiyoshobora kwama ivyamwa, ntiyoshobora kwama inzabibu. Nico gituma ishengero rya Yesu Kristo ritoshobora kuvyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana litunze ubumwe ritari kumwe na Kristo. Nuko rero mbega ivyamwa bivyama hehe? Ku mashami ari ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana mu gihe uja mu kindi bavukira hehe? Ku mashami, ni ukuvuga mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Hagati mu banyamahanga turafise ishami rya mbere ry'ishengero rya Yesu Kristo, aricyo cyabaye igihe cya mbere, kandi kuri iryo shami haramye ko ibihumbi canke birashoboka ko yabaye amamiliyoni y'inzabibu z'Imana, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi gutyo mu gihe uja mu kindi niko vyagenze. Nuko ubu naho ku munsi w'iherezo turafise ishami ry'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ariho hamira abanyuma b'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi hejuru ku giti niho habanza kwamira ivyamwa, niho haherera ivyamwa ubwa mbere, kandi aho niho herera abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi niho hazoba hari abazohindurwa bakazamurwa, kuko abo mu bindi bihe, mu bihe vyabo ntibeze ngo bakomere, kuko nticari cyo gihe cyo kwereramo, cyo gukomereramo. Kuko izuba ry'ubugororotsi ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kuwe ntikwategerezwa, ntikwari uko gushikirizwa mu bihe vyarenganye, ariko kwari kuzoshikirizwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. Kandi mu kuza kwiwe, hamwe n'umuco w'ijambo ryiwe rihishuwe, azodukomeza tweze
nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana kugeza dushitse aho duhindurwa nuko tukanazamurwa tukajanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Tuzova ngaha ku isi ariko dufise ishusho na kameremere vya Yesu Kristo. Nuko rero aho niho tuzoheza dushobore kubona Kristo ari mu mubiri wiwe uhoraho nawe nyene. Nuko rero turabonye yuko buri giti cyama uko ubwoko bwaco buri, uko akameremere kaco kari, uko kimeze. Igiti cy'amavoka nticyo kwama imicungwe cyangwa ngo cyame ifenesi cyangwa ngo cyame inzabibu, gitegerezwa kwama amavoka. Nuko buri giti gitegerezwa kwama nk'uko kameremere kacyo kari, nk'uko urubuto rwacyo ruri. Nuko uko niko bimeze no ku ishengero rya Yesu Kristo, ariryo Kristo ameze nk'ishengero ryiwe, ariko aragwira, ariko aravyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Mu gihe uja mu kindi kandi hagati mu banyamahanga turafise buri kimwe kimwe muri ivyo bihe ariyo mashami atandukanye. Ahagumye habonekera abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ivyamwa vy'urutete rwa mbere rw'ingano rwabibwe mu ivu. Nuko ubu naho ku ishami ry'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka niho hama abana banyuma b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi nk'uko buri ntambuko cyangwa buri shami ry'umubiri w'ibanga wa Kristo ryashikirijwe mu kibanza kanaka cyari cyaragenywe n'Imana, igihe cya mbere muri Aziya ntoya, icya kabiri mu Bufaransa, icya gatatu, icya kane, icya gatanu n'icya gatandatu hamwe n'igihe cya kabiri, ibyo byose byashikirijwe mu Burayi. Mu nyuma igihe cy'indwi cyashikirijwe muri Amerika ya ruguru. Murabona ayo mashami yarabonetse ko abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ubu naho ku munsi w'iherezo mu kibanza cya Amerika Latine na Karayibe niho ishami ry'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ry'umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, ishengero rya Yesu Kristo, niho iryo shami rigaragarira. Iryo shami rirashamika, nuko rikama ko abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana aribo bazoshika ku kwera, ku gukomera, kandi bazohindurwa muri kino gihe cy'iherezo. Bazokomera, bakomezwe n'izuba n'umuco w'izuba ry'ubugororotsi. Izuba ry'ubugororotsi ririko riratuboneshereza n'imishwarara yaryo y'umuco w'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Uwo muco uriko uraduhishurira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko gutyo riradukomeza nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero twashitse mu gihe aho tubonye yuko ishami rya nyuma ry'igitegwa c'ingano, ishami rya nyuma ry'igiti mugeni, turabonye ko riri muri Amerika Latine na Karayibe, ririko rirama rivyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi abo bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bariko barera bakomera muri kino gihe cy'iherezo. Nuko rero turabonye aho ishengero rigeze, intambuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rigezemo, arico giti mugeni cyama ibihwanye n'ubwoko bwaco. Kandi ubwoko bwaco n'urubuto rwabibwe mu ivu, ari we mwana w'umuntu Yesu Kristo. Nuko rero ryama rivyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kuko uwabibwe mu ivu yabaye umwana w'Imana kugira ngo arondoke avyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi avyara agwira biciye mu ishengero ryiwe. Nk'uko umuntu arondoka akagwira biciye mu mugore wiwe, niko Kristo nawe agwira akavyara biciye mu ishengero ryiwe. Nico gituma Imana yahaye Kristo umugeni, ariryo shengero ryiwe, kugira ngo avyare abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero turabonye iri tegeko rigenga ukugwira
ariryo rikora ku biti no ku biterwa byo kuri uyu mubumbe w'isi, rirakora no ku bikoko, kandi rirakora no ku biremwa abantu nk'abantu ku giti cyabo, kandi iryo tegeko ryo kugwira rirakora no ku ishengero rya Yesu Kristo, kandi rirakora no kuri twebwe mu buryo bw'impwemu. Turabonye iri banga, kandi mu yandi majambo turazi yuko tuzoronka ishusho na kameremere vy'umukundo wacu umwami Yesu Kristo, kuko dufise urubuto rw'Imana aha, kandi ubwo n'ubugingo bwacu rwa rubuto nyene rw'urugano rwabibwe mu ivu, urwo rubuto nyene ruri muri twebwe. Nuko rero turi urubuto, uruvyaro rw'Imana, ni ukuvuga turi ubugingo bw'Imana bugaragariye ngaha ku mubumbe w'isi muri iyi mibiri ipfa, ariko mu buryo bw'impwemu ubugingo bugaragariye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Twageze mu gihe cy'ubwiza cyane kiruta ibindi bihe byose, kuko iki ni igihe aho tuzoshobora kuronka ishusho na kameremere vyuzuye vy'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Hazoba amamiliyoni y'ibiremwa bazoba barabaye kuri iyi si, bazozukira mu mibiri ihoraho, kandi bazoba bangana bameze nk'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi hariho n'ibihumbi, kandi sinzi yuko bazoshobora gushika n'amamiliyoni y'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana abo muri kino gihe cyanyuma. Tuzohindugwa nuko tukagira ishusho na kameremere vy'umukundo wacu umwami Yesu Kristo, kandi uwo ni Kristo agatete k'ingano agwiriye muri kino gihe cy'iherezo. Nuko rero turashobora kubona igituma iryo tegeko nyene rigenga ukugwira Imana yakoresheje ku biti no ku biterwa, yaranarikoresheje no ku bikoko, kandi yaranarikoresheje no kuri twebwe nk'ibiremwa abantu, kandi yaranarikoresheje no kuri twebwe nk'abakristo. Imana yaranarikoresheje no ku ishengero ryayo, kuko buri giti gitegerezwa gutanga ivyamwa, gitegerezwa kugwira nk'uko kameremere kacyo kameze, nk'uko ubwoko bwacyo buri ngaha kuri uyu mubumbe w'isi. Turabonye iri banga ry'itegeko rigenga ukugwira mu buryo bw'impwemu, mu buryo bufatika, kandi turabonye n'itegeko rigenga ukugwira mu buryo bw'impwemu mu ishengero ry'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Iki ni igihe gikomeye cyane kuruta ibindi bihe byose. Kristo yavuze yuko ku muhero w'isi we yari kuzotuma abamarayika biwe. Icyerekana icyari kuzokwerekana ibiremwa abantu ko hageze umuhero w'isi ari wo Yesu Kristo yavuze, nuko hazoba hashitse abamarayika b'umwana w'umuntu, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya bushitse ngaha ku isi buriko burakora isarura, kandi ingano zizoba ziriko ziregeranywa. Urwamfu nabwo ruzotekerwa mu mikama kugira ngo rutagwe mu itanure ry'umuriro ruturirirwe mu muriro, kandi umuriro uzoturira urwamfu n'umuriro w'ubumara nk'uko bivugwa n'umuvugishwa n'Imana Maraki mu kigabane cya 4, ateraba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora nikoraho nyene ingabo agize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana.
ivyo ni ivy'ababi, ni ukuvuga bigenewe ugwamfu. Ariko ku ngano nazo ivyazo ni ibi. Ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore, kandi muzosira ibanga abanyakibi bazoba umunyota munsi y'ibirenge vyanyu. Ni kubera iki bazoba umunyota munsi y'ibirenge vyanyu? Kuko mu nganje y'imyaka 1000 ugwamfu ruzoba rwaturiwe, kandi ruzoba rwahindutse umunyota, natwe tuzoba turiko turagendagenda ku munyota w'ugwamfu. Nuko rero turashobora kubona umugisha ukomeye cyane uw'Imana ifitiye umumose wo muri mwebwe n'uw'imfitiye nanje. Turi mu gihe gikomeye cyane kandi cy'ubwiza kuruta ibindi bihe byose. Turi mu gihe aho ingano zizoba ziriko zirabona, ziriko zirakira ubukozi bw'isarura, aribwo bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu. Ikimenyetso gikomeye cyane cyari kuzoboneka nk'ikimenyetso cyerekana yuko turiko turaba ku muhero w'isi, cyari kuzoba ukuza kw'abamarayika batumwe n'umwana w'umuntu kugira ngo bakore icyo gikorwa cy'isarura. Nuko rero turabonye iri banga ry'itegeko rigenga ukubiba no kwimbura, aho buri giti cyama nk'uko ubwoko bwacyo buri. Buri giti kiriko kirama nk'uko ubwoko bwacyo buri. Nuko rero Kristo yaravuze ati, igitewe cyose Data wo mu ijuru atateye kizorandurwa gitabwe hehe? Mu muriro. Biri muri Matayo ikigabane cya kangahe? Ikigabane cya 15 umurongo wa 13. Ugwamfu ninde yarubivye? Ninde yaruteye? Yesu Kristo avuga yuko rwatewe na Sekibi, umwansi w'Imana. Kandi igitewe cyose Data wo mu ijuru atateye kizorandurwa giterwe mu muriro. Ubwo n'ugwamfu. Nuko rero Yesu Kristo aratubwira yuko ingano nazo zabibwe ku isi. Ninde yabivye ingano canke uburo? Ni umwana w'umuntu. Nuko rero icyatewe cyose n'umwana w'umuntu kizokwimbugwa ku munsi w'iherezo, nuko kijyanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Abo n'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero mwitegereze mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 14 umurongo wa 14 ukabandanya. Haravuga ati, kandi mbona igicu cyera, no kuri kino gicu ukivyagiye ko asa n'umwana w'umuntu, yambaye igitsibo cy'izahabu mu mutwe, kandi afise umuhoro ukarishe mu kuboko. Umumarayika wundi ava mu rusengero asemerera n'ijwi rirenga abwira uvyagiye kuri ico gicu ati, nurungike umuhoro wawe wimbure, kuko iyimbura rishitse, kandi ivyimburwa vyo mu isi vyumye. Uvyagiye ku gicu arekurira umuhoro wiwe mu isi irimbugwa, ni ukuvuga irasarugwa. Umumarayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mu ijuru, nawe nyene afise umuhoro ukarishe. Umumarayika wundi ava ku gicaniro, niwe aganza umuriro asemerera n'ijwi rirenga abarira ufise umuhoro ukarishe ati, rungika umuhoro wawe ukarishe uce inzabibu zo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zirungurije. Umumarayika arekurira umuhoro wiwe mu isi, aca inzabibu z'umuzabibu w'isi, aziterera mu bwato bunini bw'ukuraka kw'Imana. Ubwo bwato buganishirizwamo ibirenge inyuma ya cya gisagara. Amaraso ava mu bwato ashika stadiyo 1,600 agera ku mijiginya y'amafarasi, ku bazoca mu kababaro gakomeye. Aha turabona uwo mumarayika ariko arakora iri sarura, ariko arabaterera mu bwato bw'uburake bw'Imana, ariko arabaterera mu kababaro gakomeye.
nuko rero turashobora kubona ibi bintu bizoba biriko birabera muri kino gihe cy'iherezo. Ariko imbere y'uko ivyo bihano vy'Imana biza ku bwoko bw'ibiremwa abantu, habanza kuza umugisha wa Kristo ukaza ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ukaza ku gitegwa cyose cyatewe na data wacu wo mu ijuru. Turabonye biciye muri iki kiyago kigufi aricyo cyitwa ngo igiti cyose cyama uko ubwoko bwacyo buri. Turabonye mu bigereranyo by'ibiti n'ibitegwa, turabonye abo turi bo twebwe, tugereranijwe n'ingano. Kandi no mu mugani w'umubivyi ari we yabivye imbuto, zimwe zigwa iruhande y'inzira, izindi zigwa ku rutare, izindi zigwa mu mahwa n'ahandi, ariko izindi zaguye mu ivu ryiza. Izaguye mu ivu ryiza nizo zonyene zamye, izaguye iruhande y'inzira. Ivyanditswe bivuga yuko arabumva ijambo ry'Imana ntibaritahure. Uko niko bimeze no kuri iyo yindi migwi yose. Ariko igihe imbuto ziguye mu ivu ryiza, abo nabumva ijambo ry'Imana bakaritahura, nuko baraheza bakama ivyamwa vy'umusesekara. Iryo jambo, ubwo rubuto rw'Imana ruraheza rukama ivyamwa vy'umusesekara, kuko ni urubuto rw'Imana mu buryo bw'ijambo. Kandi natwe nk'abantu turi uruvyaro, urubuto rw'Imana nk'ibiremwa abantu. Kandi ishengero ry'Umwami Yesu Kristo naryo n'urubuto rw'Imana nk'ishengero. Nuko rero mwivu ryiza niho Imana ibiba imbuto nziza ziheza zikama ivyamwa vy'umusesekara. Turabona ko ku munsi w'iherezo hazoba hariho ivu ryiza nk'ikibanza, kandi aho ni Amerika Latine, ahazoba hari urubuto rwiza rw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi aho ishengero ry'Umwami Yesu Kristo rizoba ririko riravyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Aho ishengero rya Yesu Kristo rizoba ririko rirama 30 canke 60 canke 100. Kandi aho abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana nk'abantu ku giti cyabo nabo bazoba bariko barama ivyamwa vy'umusesekara, bamwe 30, abandi 60, abandi 100. Nuko rero turashobora kubona yuko buri rubuto rutegerezwa kwama nk'uko ubwoko bwabwo buri, ariko imbuto zimwe zama bike, izindi vyinshi. Kandi kugira ngo imbuto zame vyinshi, nuko rero dutegerezwa kuzironkera akabombera gakwiye, zikabako amazi, zikavomerwa amazi akwiye, nuko n'izuba rikatwakira, izuba ry'ubugororotsi. Kandi ivyo tubironka biciye mu kuba turiko turumva ijambo, turi ko turakwirikirana inyigisho za Yesu Kristo, izuba ry'ubugororotsi. Nuko gutyo turiko turaronka imvura y'inyigisho, turiko turanyagirwa n'imvura y'inyigisho, imvura y'agatasi n'iy'urushana. Kubera iki havuga ngo imvura y'agatasi n'iy'urushana? Kuko mu mvura y'urushana haraheza hakabonekeramwo n'imvura y'agatasi. Imvura y'agatasi no kuza kwa mbere kwa Kristo, imvura y'urushana nayo no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Inyigisho zo kuza kwa kabiri kwa Kristo ni imvura y'urushana, ni inyigisho z'ijambo rihishuwe kw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo mu gihe ku munsi w'iherezo. Kandi aho tunaharonkera n'imvura y'inyigisho zo kuza kwa mbere kwa Kristo, ya mvura y'agatasi imwe yagwa ku isi. Nuko rero hamwe n'iyo mvura y'inyigisho tuharonkera imigisha y'umusesekara kugira ngo twame ivyamwa vyinshi. Kandi hamwe n'umuco w'izuba ry'ubugororotsi ririko riratuboneshereza, tuharonkera imigisha kugira ngo dukomere twere nk'abizera, nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi kugira ngo na buri munsi dutahure cyane, tumenye abo turi, tumenye igituma turi ngaha, tumenye niyo turiko dutera tuja mu mugambi w'Imana.
tumenye n'intambuko igihe canke ikiringo turimo, tumenye n'igituma ico gihe canke ico kiringo kiriko kirashikirizwa muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi ico nico gituma Imana yadushize muri Amerika Latine na Karayibe, kuko nk'ikibanza ico nico kibanza kigereranywa n'ivu ryiza. Kandi igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka nico kibanza nk'igihe kigereranywa n'ivu ryiza. Kandi nk'abantu ku giti cyacu abatoranijwe muri kino gihe cy'iherezo nibo vu ryiza. Kandi urubuto rubibwa ni ijambo ry'Imana, kandi natwe tugereranywa n'urubuto cyangwa uruvyaro rw'Imana, kuko muri twebwe harimo ubugingo bw'Imana, ariko urubuto cyangwa uruvyaro rw'Imana. Uruvyaro cyangwa urubuto rw'Imana ni abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, nk'uko uruvyaro rwanyu ari abana banyu, gutyo n'uruvyaro rw'Imana ni abana b'Imana. Igiti cyose cyama uko ubwoko bwaco buri. Iyo niyo ncamake y'ivyo tuvuze muri uwo mwanya. Nuko rero murabona ingene nk'uko bihwanye n'iri tegeko ry'uko igiti cyose gitegerezwa kugwira kikavyara nk'uko ubwoko bwaco buri. Ubu rero twariko turabona ingene Kristo biciye mu ishengero ryiwe ariko aragwira arondokera ku munsi w'iherezo ari muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi natwe turi uruvyaro ukugwira kwa Yesu Kristo. Kuri jewe wari umugisha ukomeye cyane kubashingira intahe y'ingene igiti cyose cyama nk'uko ubwoko bwaco buri. Kristo ariko aragwira nk'uko ubwoko bwiwe buri muri Amerika Latine na Karayibe. Turi uruvyaro rw'Imana, uruvyaro rwa Yesu Kristo. Turi abakomoka muri Yesu Kristo. Kandi abantu bamwe bibajije ko Yesu Kristo atavyaye abana kuko atubatse urugo ngo azane umugore. Ariko nimwitegereze, Kristo niwe muntu yaronse yavyaye abana benshi, ariko ntiyabavyaye biciye mu guhura n'umugore, ariko yabavyaye biciye mu kurema kw'Imana. Abana bafise ubugingo budashira bazobaho ibihe bidashira. Kandi yaramaze kuduha ubwa mbere umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, vuba naho azoduha umubiri ufatika uhoraho kandi uhawe ubwiza. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje. Kandi ese vuba twese twohindurwa nuko tukajanwa mu nzu ya Data wacu wo mw'ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Tuzosubira ejo Imana ibishatse, aho tuzoba turi mu gikorane muri Kali mu gitondo ejo ku isaha iyo Revera Miguel Bermudez Marine aza kubamenyesha. Miguel, hazoba gusa ibikorane bingahe? Igikorane kimwe? Igikorane kimwe nico kizoba ejo kugira ngo abantu bashobore gukora ibintu byose bazotegerezwa gukora mu gitondo cyo kuw'Imana. Ni byiza. Reka twakire Revera Miguel Bermudez Marine ashika ngaha, ashike kugira ngo abandanye asozere iki gice cyacu muri uwo mwanya, ashimira Kristo umucunguzi wacu, igiti cy'ubugingo aricyo kiriko kiragwira. Kandi twebwe turi vyamwa vy'igiti cy'ubugingo aricyo Kristo umucunguzi wacu. Ni byiza mubandanye mugira umugoroba wuzuye imigisha y'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo, igiti cy'ubugingo. Kandi hamwe natwe bundi bushasha Revera Miguel Bermudez Marine.